Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka igice ca 19 umurongo wa 3 no wa 4 haravuga ngo ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi arirukangaje imbere yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Dusangire ijambo rivuga ngo ugiriye inyota Yesu uramubona. Hari uyu mugabo yitwa Zakayo, Bibiliya iravuga yuko yari umutoza kori mukuru kandi akaba umutunzi. Agira inyota mu mutima wiwe yo kuraba Yesu kugira ngo amenye uko asa. Ariko arabona ko bitaza kumushobokera kuko muri ico gihe yari karaca Yeriko hafi yaho Zakayo yari. Arabona ko bitaza kumukundira kubw'ishengero ryinshi ryariko rirakurikira Yesu. Hamwe n'ivyo yari mugufi. Hanyuma rero kubera iyo nyota ntiyamwemerera kubirekuko, hanyuma acagira imigambi yo gutera intambuko aja imbere ngo yurira igiti citwa umusukomora. Aracurira yiyicarirayo. Rega ndakubwire ngo ivyo byose akiri karavyiyumvira akigira iyo nyota, Yesu yari karamubona kuko Yesu abona vyose, akabona n'ibihishijwe mu mitima yacu. Nico gituma ageze musi y'ico giti Yesu yaciye arangamiza hejuru, ata muntu numwe amubwiye ngo raba hejuru ngo amurya kara ngo raba hejuru. Hanyuma cararangamiza. Kandi si ivyo gusa, Zakayo yaramuzi mw'izina, aca muhamagara mw'izina aravuga ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndamutse ndari wawe. Zakayo aratangara arumigwa yururuka vuba, n'abantu barumigwa ati yamara aramuzi Zakayo n'ukuntu yatugiriye nabi, yatwatse ibiturire, yaratungishijwe n'ibiturire abaka. Murabiza abatoza kori abo hambere aho sinovuga buno munsi, usanga hariho abafise ubutunzi batahawe n'umushahara baronka ariko bahawe n'ibindi birenga ko vy'ibiturire n'ibindi. Zakayo rero abantu baramwidogera cane, batagiye kurara mu nzu y'umunyavyaha, aragiye kugendera umunyavyaha. Birabababaza cane gose kuko bari bamuzi gose, kuko ni amahera atunze n'ivyo atunze yari yabikuye muri bo. Hanyuma Yesu arumva ivyo vyose, ariko na Zakayo Yesu amaze kumushikana mu nzu abura amahoro, abona ivyo atunze, aravuga ati Yesu ivyo ari byo byose umuntu yamamagaye ndi hejuru ku giti akamvuga mw'izina nibi ntunze, araza kubona yuko ari ivyo nivye. Aca wenyene aribwira ati nukuri ibi ntunze byose gira ndabigaburira aboro, nabo nanyaze ndabibasubize incuro 4. Urumva abarabohotse. Yesu atiriwe aravuga n'ijambo na rimwe. Niwagirira inyota Yesu nta kabuza azokwiyereka. Yesu aca aravuga ngo agakiza gashitse mu nzu kwa Zakayo kuko nawe ni umwana wa Aburahamu. Arongera akaravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari carazimiye. Burya Zakayo yari yarazimiye, muri ako kanya nyene abarakize, abarabohotse kubera yagize inyota yo kubona Yesu, nawe aca aramwiyereka yongera aramubohora. Tugirira inyota Yesu azotugirira neza.